Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Kaze nshuti namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'Abanyagihugu muri ano makuru yo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 13 Ndamukiza umwaka wa 2021 mudukurikirana misi yose ku mihora yacu ku rubuga ngurukana bumenyi we zitatu akaburungu RPA akaburungu BI no ku yindi mihora ya Facebook, urubuga YouTube hamwe na Twitter hamwe na WhatsApp. Ingingo nkuru zigize ano makuru nizi zikurikira. Mu bijanye n'umutekano hari umunyagihugu wo mu ntara ya Mwaro Budigoma Salvatore amaze imisi umuryango wiwe utazi irengero ryiwe, ni nyuma yaho atwariwe n'urwego rw'iperereza muri kino gihe umuryango ukaba ushaka kumenyeshwa iyo wabo ari. Impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ziratekewe n'ubwoba ko zishobora gutegwa umwanya uwo ari wo wose kubera imigwi y'abagwanyi y'abamayimayi hamwe n'ababembe baguma babasahura utwabo atacamira. Mu bijanye n'intwaro ibereye muri rwa rudandazwa rw'ibiyayura mutwe ruvugwa mu bategetsi bamwe ba leta ya CNDD-FDD, amakungu ngo yoba ariko arondera kumenya iyo amatoni abiri y'ubumara ephedrine yoba yararengeye n'ico ubwo bumara bwoba bwarakozwemwo. Muraza kubikurikirana muri ano makuru mukanya idonido. Nkuko nako ndababwira, reka duhere ano makuru yacu mu gisata c'umutekano, aho ku munsi w'Imana abantu bane bo muri quartier Teza zone Kamenge iri mu gisagara ca Bujumbura bakubiswe barashaya n'urongo iyo quartier afadikanije n'imbonera kure zo muri iyo quartier nyene. Ico bazize ngo akaba ari uko bimye uyo mutware ico anywa mu gihe yarabuguruje mu masaha akuze y'ijoro, nabo bareka kumwugururira. Tukivuga ibijanye n'umutekano nyene, umuryango wa Budigoma Salvatore umunyagihugu aturuka muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro urasaba kumenyeshwa aho uwabo ari muri kino gihe, ni nyuma yaho atwawe n'urwego rw'iperereza muri yo ntara, akaba muri kino gihe abo mu muryango wiwe batarasubira kumukubita ijisho. Ariko rero amakuru RPA imaze guhabwa na bamwe mu bakozi biperereza amenyesha yuko uwo munyagihugu yoba afungiwe mu biro bikuru vy'iperereza biri mu gisagara ca Bujumbura. Ni inkuru tuzogarukako. Tukivuga ibijanye n'umutekano, reka dukubitire mu ikambi ya Rusenda hariya mu gihugu ca Kongo, aho hari ubwoba bwinshi mu ikambi y'impunzi z'abarundi bi Rusenda mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi. Batinya ko bashobora gutegwa umwanya uwo ari wo wose n'imigwi y'abagwanyi baba mayimayi. Ni mu gihe abo bagwanyi bo mu bwoko bw'ababembe binjira muri iyo kambi uko bashatse bakagenda basahuye inka n'ibitungwa bito vy'izo mpunzi, bazagiriza ko ivyo bitungwa babihabwa n'abanyamurenge badacana uwaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Iratwumva Dani Claire. Ikambi ya Rusenda iri mu kiyaya giharaniwe n'imisozi irwiriyemwo imirwi y'abarwanyi bo mu bwoko butandukanye kandi butumvikana. Abegereye iyo kambi y'impunzi z'abarundi n'abarwanyi b'abamayimayi bo mu bwoko bw'ababembe batarabana ryiza nabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Amakuru atangwa n'izo mpunzi avuga ko haciye iminsi abo bamayimayi babagiriza ko boba bakorana n'abarwanyi b'abanyamurenge. Ubu ngo bikaba bigeze naho basigaye bategera abagore bavuye mu mirima bakabafata ku nguvu, abagize amahirwe bakicunguza amafaranga. Ikibatangaza cyane ngo nuko basigaye binjira no mu ikambi bakagenda bivye inka n'ibindi bitungwa by'izo mpunzi ntihagire n'ubatesha. Babanje gukora rusansoma rw'abafise inka n'impene, izo nka bakazitwara bavuga yuko ngo barifije ngo ntibarekuriwe gutunga inka, ngo mbe ngo ayo mahera ngo boba bayakuye hehe, ngo bazozirya ngo bongere bazirye. Iganguza rero bavuga yuko atabarifije barekuriwe gutunga inka, ahubwo ngo bazihabwa n'abanyamurenge, hanyuma ngo bakaja kubafasha ngo kurwana iyo mu misozi. Uretse uko kwiba inka no gufata abagore ku nguvu, izo mpunzi zitewe n'ubwoba kuko zifite amakuru ko abo bamayimayi bariko bategura igitero kuri iyo kambi, kandi inteko mva makungu zahora zibacungera zaramaze gukura meza.
makuru ava mu bapolisi bamwe bamwe bavuga yuko ahubwo twese tuzohunga kuko ikambi mutegereza guterwa ntazakunda monisco yahore inafasha mu kibazo c'umutekano ari akantu gashikiye kandi baba bahazerutse kare ariko abona ko ikirindiro co ngaha bagikuye kandi cari caje gucungera iyi kandi basigikiye baraka n'ikibuvira ntituzi rero twoko turabatabwa twahebye baje kutugabura mu maboko y'aba bagwanyi. Izo mpunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda basaba ishirahamwe hase na leta ya Kongo iharanira intwaro rusangi kubakingira. Mu ruganda rwa RPA niturashobora kuronka abarongoye ishirahamwe muri RDC n'umuvugizi wa leta y'ico gihugu ngo twumve ico babivugako. Reka tubandanye amakuru yacu n'ibijanye n'intwaro ibereye aho amatoni agera kuri 2 y'ubumara ephedrine ngo ariyo yinjijwe mu gihugu c'u Burundi mu gihe leta y'u Burundi yari yavuze mu mwaka wa 2016 ko ikenera gusa ibiro 5 ku mwaka. Amakungu rero muri kino gihe ngo akaba arajwe ishinga no kumenya iyo ubwo bumara buri nico bwakozwemwo kubera ko ubwo bumara ngo busanzwe bukoreshwa n'imigwi y'iterabwoba mu bitero vy'abihevyi. Iyi nkuru reka tubaze mugenzi wacu Christelle Gateka. Amakuru FPIFC yemeza ko ubwo bumara busanzwe bukurikiranwa cyane ku isi kubera ko kenshi bushobora gukoreshwa mu bikorwa bigayitse nko gukuramo ibiyayuramutwe bikoreshwa n'imigwi y'iterabwoba mu kwituritsa n'amabombe muri bya bitero by'abihevye. Amakuru yo kwizera atumenyesha ko mu mwaka wa 2016 leta y'u Burundi yari yamenyesheje ko ku mwaka ikenera ibiro bitarenga 5 by'ubwo bumara bita ephedrine, ariko hagati y'umwaka wa 2018 n'ibihumbi 2019 umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yasinye impusha zo kwinjiza amatoni 2 ubwo bumara yose bikavugwa ko yategerezwa gukoreshwa na ryashirahamwe rihingura imiti ryitwa Pona Pharmaceuticals rihagarikiwe na Prosper Hakizimana batazira gisiga. Muri izo mpusha zine urwa mbere rwasinywe n'umushikiranganje Tade Ndikumana muri gitugutu 2018, urwa kabiri arusinya muri ntwarane 2019, urwa gatatu muri myandagaro 2019, urwa kane arusinya muri Kigarama 2019 nyene. Amakuru FPIFC avuga ko ayo matoni 2 yoba yaguzwe amahera arenga miliyoni 18 z'amadolari y'Abanyamerika, no kuvuga imiliyaridi zirenga 54 z'amafaranga y'amarundi. Izo tone 2 z'ubumara ephedrine akaba ari z'amakungu ariko arondera kumenya ico zakoze niyo ivyakozwemwo vyagiye. Tuzobigarukako. Reka tugaruke kuri ya nkuru y'impunzi mu gihugu ca Tanzania aho mu nama yabaye kuri uwa mbere uheze mu ikambi y'Inyarugusu abaserukiye leta ya Tanzania bagumye bavuga ko atamvo nimwe ituma igihugu ca Tanzania kiguma gihindaro impunzi z'abarundi. Impunzi nazo zikaba zarahawe ijambo. Uwaserukiye impunzi z'abarundi akaba yasavye nyabuna ko ingorane z'umutekano izo gufungura hamwe n'izo kwivuza ahubwo zotoregwa inyishu. Kupokea kwa wakimbizi katika mazingira ya kutatanisha imekuwa wimbo wa kila leo. Ukuvugwa irengero ry'impunzi zamaze kuba ururirimbo rwa misi yose. Impunzi ziranyagwa amatungo yazo, izindi zikaratswa, bamwe bamwe bakicwa. Leta ya Tanzania itubwira ko umuntu ahabwa inyishu y'ukwemererwa canke guhakanirwa ubuhungiro hatarenze mu myaka 5, ariko hariho ngaha abahamaze imyaka 5 mugabo bakitwa ko bariko barasaba ubuhungiro. Impunzi zirabuzwa gusohoka ikambi kandi ziba zigiye kurondera ibintu nkoramutima zidahabwa ngaha mu ikambi nk'ibibiriti, isukari n'ibindi. Aha turafise ingorane yo kwivuza bivanye no kubura kw'ibikoresho, ukubura kw'imiti, ukubura kw'abatuvura bakwiye, n'abahari hari aho bakwega amaguru kugira ngo batuvure. Ivyo kurya navyo ni bike kandi tubandanya duhabwa ubwoko bumwe bw'ifungurwa mu kiringo cy'imyaka myinshi. Ivyo bigashobora gutuma amagara yacu amera nabi. Ibijanye no gutahuka nivyo hariho abagenda ku bushake bwabo, ariko hariho n'abandi bagenda ku nguvu, nk'akarorero uwo inzu yiwe yabomowe n'umuyaga canke n'imvura ntiyemerewe kuyisanura. Abategetsi ngaha baca bamubwira ngo yiyandikishe mu bazotaha kugira ngo azoje kubaka inzu yiwe mu Burundi. Kujenga nyumba yake ajiandikishe mara moja akajenge nchini Burundi.
uwaserukiye igisata ca ONU kijeje impunzi muri HCR wewe yavuze ko impunzi zivyipfuje arizo zonyene zotegerezwa gufashwa gutaha, acavuga kandi ko ingorane zashikirijwe muri uwo mubonano bazoziga. Ari byavuzwe bijanye n'amagara y'abantu hamwe n'umutekano, bagomba ndababwira yuko byamaze gushika byategerezwa gushika. Nuko mubizi ku bijanye na UNHCR, ku bijanye no guhunguka, UNHCR ifatikanije n'ayandi mashirahamwe yakikisha ibonye yuko abantu basubiye mu Burundi ku bushake bwabo. Igihe tukibandanya dutanga inkuru dufatanije n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati, hari ibibazo mwagiye mubaza, rero turiko turabukorera ko tuzobashikiriza inyishu. Ku bindi byose mwashikirije tuzogira ibiganiro n'amashirahamwe kugira ngo turabe nigute dushobora kubikorera abakozi. Muri iyo nama yabereye mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu hari haje abaserukira leta ya Tanzania bavuye mu gisagara ca Dar es Salaam hamwe n'urongoye intara ya Kigoma iyo kambi isanzwe irimwo. Aha rero mukamenya ko gushika mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2021 impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania zirenga gato 165. Reka batumirira amate mu buhinga bw'ivyuma mu kanya tubandanye nano makuru mu gisata c'imigenderanire. RPA Mu bijanye n'imigenderanire naho ngo ibimenyetso biboneka biramaze kugaragaza ko imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda iriko iratera imbere. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 12 Ndamukiza uyu mwaka n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu bihugu vy'ibiyaga binini mu nama nkuru y'umutekano ya ONU. Juan Jia avuga ko imibonano yabaye hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mezi aheze igaragaza ko vyompi bifise ugushaka mu kugarukana imigenderanire myiza. Mutega amatwi. Je souhaiterais encourager le Burundi et le Rwanda dans leurs efforts en vue d'une... Ndashaka gutera intege Uburundi n'u Rwanda ku nguvu hamwe no kwitanga ivyo bihugu bibiri biriko bikoresha mu ntumbero yo gusununura imigenderanire yavyo. Mu mezi aheze twarashoboye kubona ibikorwa bizana icizere bigaragaza ko ugushaka kw'ivyo bihugu bibiri kwiyongereye. Aha novuga imibonano yabaye hagati y'abashikiranganje b'imigenderanire n'ibindi bihugu nk'u Rwanda n'u Burundi. Ukuganira hagati y'inzego z'umutekano kubijanye no gucungera imbibe bahana hamwe n'itahukanwa y'impunzi. Ivyo byose bitanga icizere kandi tubihurije ko n'abayobozi bavyo niyiteguriye kubandanya mfasha ivyo bihugu vyiteguriye gukomeza ivyo bamaze gushikako no gukuraho intambamyi zose kugira imigenderanire yavyo yongere kumera neza ubutagisubira inyuma. Normalisation définitive et sans réserve de leurs relations. Reka dutandukire gisata c'ibijanye n'intwaro ibereye aho umukuru wa zone Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura yaraye afashe ingingo yo kwegeranya amaradiyo yo gutumatumanako amakuru bita motorora mu rurimi rw'igifaransa atunzwe n'abanyagihugu batabifitiye uburenganzira. Uwo mutware asigura ko izo motorora ziri mu bihungabanya umutekano muri iyo zone arongoye. Reka iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Gasosi Ngora arongoye zone Maramvya muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura avuga ko atewe amakenga n'igurirana ry'amaradiyo yo gutumatumanako bita motorora muri zone arongoye. Ayo maradiyo asanzwe akoreshwa n'inzego z'umutekano no kwivuna abansi. Muri kino gihe abarizwa mu rwaruka rw'imbonera za CNDD-FDD zo ku mitumba itandukanye igize komine Mutimbuzi. Mw'ikete ryo kuri wa 12 Ndamukiza umwaka wa 2021 Gasosi Ngora arongoye zone Maramvya yarungikiye musitanteri wa komine Mutimbuzi hamwe n'abarongoye ibirindiro vy'igipolisi muri zone Maramvya amenyesha ko yafashe ingingo yo kwegeranya izo motorora kuko ziri mu bihungabanya umutekano wa zone arongoye. Muri iryo kete nyene uwo mutwara arerekana bamwe mu banyagihugu bagize cyane cyane n'imbonera kure bazitunze batabifitiye uburenganzira ku mitumba igize iyo zone. Mu kigwati c'amahoro izo motorora zifiswe n'uwitwa Alexis Sylvain Salomo Kanyonzi hamwe na Jonathan. Ku mutumba wa 13 ifiswe n'umwe mu batware yitwa Bucumi. Ku mutumba wa 14 ifiswe n'uwitwa Ernest hamwe n'uwo batazira Colonel be n'uwitwa Leon. Ku mutumba wa 15 ifiswe n'uwitwa Daniel Jeremy Anak
Fiacre bo mu Gacimbiri Buhomba. Eric hamwe na Elize afite motora yari yahawe n'imbonera kure batazira amaferi herutse gufatirwa ibuvira mu gihugu ca Kongo iharanira intwaro rusangi aho byavuze ko yari igiye kwiba ikoresheje ibigwanisho. Abanyagihugu muri zone Maramvya bakaba bashima ingingo y'urongoye iyo zone bagasaba mbere n'abandi bategetsi ko bofasha kugira ngo izo motora bazakwe abazitunze batabifitiye ububasha. Abanyagihugu muri zone Maramvya bashimishijwe cyane n'ingingo cy'ubwo zone yafashe yo kwerekana yuko hari motora zifitwe n'abantu kandi ziri mu zahungabanya umutekano. Turasaba rero yuko abajejwe intwaro bofasha umukuru wa zone. Turasaba rero nk'uko yanditse ikete abimenyesha ko muzana kumwe Mutimbuzi cyo kimwe kwa gipolisi muri komine Mutimbuzi ko yogerageza bakamufata mu mugongo izo motora zaje bidaciye mu mategeko bozagwa hama zigaheza zikaja mu bubiko bw'igipolisi canke bw'igisirikare. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera Sime Butoyi musitanteri wa komine Mutimbuzi kugira ngo twumve ico avuga ku bijanye n'iryo kete yarongikiwe ariko tukaba tutamuronse. Tukiri muri komine Mutimbuzi nyene intererano ngo y'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'imiliyoni 3 z'amarundi niyo isabwa abanyagihugu baho kugira ibikorwa vyo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine bishobore kubandanya. Ivyo bikaba biri ku rutonde rwasohowe n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine asanzwe anagirizwa kuba yaranyuruje intererano za mbere zegeranijwe. Ni nkuru ya mugenzi wacu Mahoro Francine. Ubwo rutonde rwashize ahabona mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka na Elze Nindorera umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mutimbuzi werekana ko abanyagihugu muri iyo komine bazoshira intererano yabo kuri konte 7015 iri mu banki BBCI yitiriwe kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mutimbuzi. Amafaranga agiye kwegeranwa akaba azokoreshwa mu bikorwa byo kubandanya kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine. Uko biri kuri ubwo rutonde rwo mwibanga RPA yashoboye kuronka ikopi umushingamateka yatorewe muri komine Mutimbuzi azotanga amafaranga miliyoni 3. Musitanteri w'iyo komine azotanga miliyoni w'amafaranga y'amarundi. Ni mu gihe imvukire yose yahawe akazi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu yategetse gutanga 500,000. Abajenama ba komine uko ari 30 bazotanga miliyoni 3. Abakozi ba komine basanzwe nabo nyene ntibasize inyuma ko babwiwe ko bagomba kwingunganya ku buryo bazotanga amafaranga miliyoni 2. Imitumba 11 kuri 30 igize komine Mutimbuzi abajenama bayo bazotanga intererano iva ku bihumbi 300 gushika ku 600 aho ku mitumba 19 nabo batanga ibihumbi 100. Mu gihe ibiro by'umugambwe CNDD-FDD muri komine bizotanga intererano y'ibihumbi 600 gusa. Uretse iyo migwi twadondaguye aho hejuru n'abikore twabo barashizwe ku rutonde rwo bazotanga intererano. Abarukiye mu makoperative ashatura amatafari hamwe n'abarima umuceri bazotanga kuva ku bihumbi 100 gushika ku miliyoni. Abadandaza bafite amadepo y'inzoga, bunywero n'amabutike intererano yabo iva ku bihumbi 5 gushika ku miliyoni w'amafaranga bivanye nuko kimwe cyose kingana. Ivuro ryigenga rizotanga ibihumbi 300 mu gihe irya leta rizotanga ibihumbi 200. Nayo abigisha abayobozi b'amashure hamwe n'abandi bakozi ba leta intererano yabo ikaba iri hagati y'amafaranga 500 gushika n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi. Ngo rutonde rw'abasabwa intererano yo kubaka ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine Mutimbuzi rukaba rwashize ahabona mu gihe Elze Nindorera umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine yagirizwa kunyuruza imiliyoni zirenga 33 zari zigenewe ico gikorwa. Ariko ibikorwa byo kubaka iyo ngoro bikaba byarahagaze kugeze ku mushinge haraheze imyaka 2. Uruganda rwa RPA nturashobora kuronka Elze Nindorera umunyamabanga w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri komine Mutimbuzi kugira twumve ico yoba abivugako. Reka muri kino gihe naho dutandukire ibijanye n'amakuru y'indero aho kwishure shingiro ry'amahwa muri komine Mpanda intara ya Bubanza ibikorwa vyahungabanya amasomero agera kurane yarasambuwe n'imvura nyinshi yaguye muri ako karere mu mpera z'ukwezi guheze kwa Ntwarane kugira bige abanyeshure ngo barakurakuranwa gukoresha amasomero akimeze neza. Reka iyi nkuru tuyibaze RC Mugisha. Inyubakwa z'iryo shure shingiro ry'Imahwa zabomotse nizigiramwo abanyeshuri bo kuva mu mwaka wa 2 kugeza mu mwaka wa 4. Imvura yaguye kuwa 30 Ntwarante uno mwaka yabomoye ibihome vyamwe mu mashure ayandi igurura amabati yose. Ivyo vyatumye bikorwa kuri iryo shure bitunganya ukundi.
kuri uyu wa mbere umunsi batangurira ko igice ca gatatu c'umwaka w'ishure kuri iryo shure shingiro ntibize kabaye ahubwo akaryo ko kugabanganya amashuri agikomeye aho amwamwe agiye gusangirwa n'abanyeshuri b'imyaka itandukanye bakazokwiga bakuranwa cyafata ingingo ko aho kuri shure bazohora kurate n'ibinga hanyuma abari rero kwigisha bashobora mu gitondo sinaringa hanyuma ku muntu bizana bashobora kuza abari bakoze apremidi bagakora avamidi hama bakoze avamidi bashobora kora apremidi ayo mashure gushika ubu nta sango ry'ahazosanurirwa riratangwa atagihindutse rero mu minsi ya vuba abigisha baho babona ko bizogira ingaruka ku bikorwa vyabo kuko bitazobashobokera guheza urutonde rwose ibizoheza bikagira ingaruka ku bumenyi bwabo bigisha iyo byo gufungura bifata amasaha maremare abana bakaza gufungura umwanya ugiye ni ukuvuga ari nabo barorohewe ariko ari mafite nabo bashobora bafungura abandi bana bagafungura ko bafuna mu birari benshi bigiramwo numva ko abakozi no mutaga bashakora amasaha make bakoresheje ibyo nyene by'amaporogaramu bizotera umwanya ucuba muto ku bumenyi bushoboka buke kandi bushobora abigisha n'abavyeyi b'abana bigira kuri iryo shure shingiro ry'Imahwa riri muri komine Mpanda intara ya Bubanza basaba ababijejwe gutorera inyishu bidatevye ico kibazo kugira bakinga izo ngaruka kuri ayo makenga uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka Karabagega Jean-Luc arongoye indero muri komine Mpanda. Imvura nyinshi rero imaze imisi igwa mu Burundi ngo ikaba yarateye imyuzurira mu bibanza bitandukanye na cane cane ivyegereye ikiyaga Tanganyika. Mu kurangiza ano makuru reka tubabwira ibijanye n'amagara y'abantu aho abanyeshuri n'abigisha barenga 30 bo mu ntara zitatu aribo uruganda rwa RPA rumaze kumenya ko batowe umugero wa coronavirus mu isekeza ryo gupima abanyeshuri mbo mu ndaro ryatanguye kuva kuri uyu wa gatanu. Ikibonekeza ni uko ngo kuri uyu wa mbere ibituro bimwe bimwe bapimira ko uwo mugera abapima barengewe n'ibitigiri vy'abanyeshuri bitabiriye iryo sekeza. Idonido na mugenzi wacu Eric Niyonzima. Mu ntara 18 zigize Burundi iryo sekeza ryo gupima abanyeshuri biga baba mu buraro bw'ishuri ryarabaye. RPA imaze kuronka ibitigiri by'abagwayi bo mu ntara 3 gusa. Mu gisagara ca Bujumbura isekeza ryo gupima umugera wa corona abanyeshuri ryakorewe ku bituro bitatu bisanzwe bipimirwamwo ko karanda. Gushika uyu munsi isaha 6 ku gituro ca Bonakey kiri muri zone bwiza uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko hari hamaze gupimwa abanyeshuri n'abarezi bangana 231. Muri abo abagera kuri 17 nibo basanze baranduye umugera wa corona. Ku gitoro kiri mu Ruziba muri zone Kanyosha kugeza isaha 6 uruganda rwa RPA rwamenye ko hari hamaze gupimwa abanyeshuri n'abarezi 173. Muri abo hatowe abagwayi 7. Igitoro ca gatatu ni ku bitaro vy'akarere biri mu Kamenge ariko tukaba tutashoboye kumenya uko vyagenze. Mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi ibibanza biriko biberamo isekeza ryo gupima abanyeshuri n'abarezi umugera wa corona ni 13. Akarere k'ubuvuzi ka Gitega gafite ibibanza 6, akarere ka Mutaho gafite ibibanza 3, akarere k'ubuvuzi ka Kibuye gafite ikibanza kimwe kiri kuri Lisebu Kirasazi hamwe n'akarere k'ubuvuzi ka Ryansoro gafite ibibanza 3. Ibitigiri vy'abatowe umugera wa Covid muri iyo ntara uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya 4 batowe mu karere k'ubuvuzi ka Gitega. Mu ntara ya Cibitoke hamenyekanye abantu 3 batowe uwo mugera, abanyeshuri 2 bo kuri Lycée Butara n'umurezi umwe wo kuri Lycée Cibitoke. Mu Kayanza isekeza ryo gupima uyu munsi ryakorewe ku mashuri afise uburaro ari muri iyo ntara. Ibitigiri vy'abagwayi ntivyashoboye kumenyekana, ariko ku mashuri amwamwe inkuru zishikira uruganda rwa RPA nuko hari abatowe uwo mugera bagaca babwirizwa kuja ku mashuri yabo nyene. Ibujumbura, Igitega hamwe no mu Kayanza amasoko y'uruganda rwa RPA avuga ko abari mu gikorwa cyo gupima kuri uwa mbere bari barengewe n'ibitigiri by'abanyeshuri n'abarezi bariko barondera kwipimisha. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yasavye ko imbere yo gusubira ku ishuri kugira ngo batangwe igice ca gatatu cy'umwaka w'ishuri abanyeshuri bose bo mu ndaro babwirizwa kuba baripimishije umugera wa corona. Yari yatanze imisi 3 iryo sekeza. Abariko barakora iryo sekeza bihweje bizera ko imisi izongerwa. Aha niho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba arangiriye. Nkabanshimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, nkabanshimiye kandi na bagenzi banje bamfashije kuyategura. Mubandanye mugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu. Tuzosubira ejo nk'aya mango. Imana ibahunda imigisha n'imihezagiro.